mpuzamakungu y'imihari ya Ekereziya Katolika, inama yari imaze iminsi iriko irabera hariya mu gihugu ca Georgia. Tukaba twarahahuriye n'abandi bantu barongoye imihari mu bihugu bitandukanye, ibihugu bishika kuri 27. Ahanini imihari yaserukiwe cane n'umuhari w'abakiro hamwe n'umuhari w'abasaveri n'iyindi mihari yo mu muce wa Burayi.
kibuga c'indege citiriwe Melchior Ndadaye i Bujumbura, aho Kizigenza mukuru wa Kiro ku rwego rw'igihugu ahejeje kuganuka avuye mu rugendo rw'ubutumwa. Nyakubahwa Kizigenza, intasho niyihe ku bakiro mu Burundi no ku bandi bose kumbure bariko baradukurikirana? Ego murakoze, nk'uko mubivuze, mvuye mu nama mpuzamakungu y'imihari ya Eklezia Katolika. Inama yari imaze iminsi iriko irabera hariya mu gihugu ca Georgia. Tukaba twarahahuriye n'abandi bantu barongoye imihari mu bihugu bitandukanye, ibihugu bishika kuri 27. Ahanini imihari yaserukiwe cane n'umuhari w'abakiro hamwe n'umuhari w'abasaveri n'iyindi mihari yo umuce w'Uburayi. Twahahuriye rero turabavuye muri Afrika, abavuye i Burayi, abavuye muri Amerika y'Epfo, abavuye muri Aziya. Abo bose tukaba twahuriye muri ico gihugu kugira turabe aho ubutumwa n'ibikorwa by'imihari yacu bigeze kw'isi yose. Mbega muravye inama yarishimikiye kuki bikuru mu vyo mwigeye hamwe vyoba ari nk'ibihe mushobora gusangiza abandi? Yari inama nkuru y'ubwo rwego duhuriyemwo rwitwa FEMICAP. Ikaba yari inama ya bose iba rimwe mu myaka 3. Nkibutsa ko twebwe nk'umuhari wa Kiro twari tumaze igihe tutitaba amanama nkayo, kuko aheze imyaka yababa 13 tutitavye inama nk'izo. Turaheza rero tukarabira hamwe amategeko agenga ubwo rwego duhuriramwo twese rwitwa FEMICAP. Hanyuma niho turabira kandi ihangiro twiha mu myaka 3, ico icivugo tuzogenderako. Twahora dufise icivugo cahamagarira abanyamihari gushira hamwe, kimwe bita solidarite mu rurimi rw'igifaransa. Ubu rero twaragerageje turarimbura, turaraba imihari ingene yagerageje gushira mu ngiro ico civugo. Turaraba hariho aho vyakunze, hariho naho vyagiye biragorana, gutyo uno mwaka duca dusubira dutora ikindi civugo tuzogenderako. Kikaba ari icivugo kijanye no kubaho neza muri rusangi kugwaruka. Hanyuma uretse ivyo turaheza tukaraba abasavye kwinjira muri uwo mugwi mpuzamakungu, tukabagenzura ingene bigenjeje. Hanyuma abo tubona bakwije ibisabwa tukabemerera. Ndabahaye nk'akarorero, hariho muhari wahariye mu gihugu c'Ubuhindi, ufise abanywanyi barenga miliyoni 5. warumaze imyaka 3 uri kurasaba kwemererwa ngo winjire muri iyo nama nkuru mpuzamakungu ya FEMICAP. Twarabiciye hirya no hino rero, naho batabuze intambamyi, kuko ni igihugu kirimwo abantu basenga bake, abakatolika bake cane. Twarahejeje rero tubonye ubwitange bagira, umwitwarariko bagira, n'umwibutsamana yaje abaherekeje, twarabemereye. Ubu n'abanywanyi ba FEMICAP. Hanyuma kabaye akaryo kandi kuraba ubuzima bw'abanyamihari muri ico gihugu twagiriyemwo inama ca Georgia. Ni igihugu abakatolika ari bake cane, nk'uko umwepiskopi umwe wenyene Rudende Rwanege bafise muri ico gihugu yarashitse aho turi yabitubwiye. Yatubwiye yuko abakatolika bangana n'100 baserukirwa n'igice kimwe kw'ijana mu gihugu cose muri ico gihugu. Barahejeje rero baratubwira impamvu abakatolika ari bake. Abagwiriye nabo bita aba Orthodox, mugabo babanye mu bumwe. Birashika naho aba Orthodox bagenda gusengera muri Katolika canke bakarungika abana babo ngo baje
kwigishwa n'abakatolika. Twarahejeje rero turatembera muri ico gihugu, baradutembereza baratwereka aho abagwanya abakirisu bashoboye gutera bagasambura amasengero n'ibindi, eka mbere n'igitangaza kuko baratweretse nk'isengero imwe ya katolika barashe yose barayisenyura, mugabo umusaraba wa Yezu ntibigeze bawukorako. Ivyo rero twabigiyemwo turi mu butandukane budasa kugira ivyo vyose tubona hariya bitwigishe, hanyuma tugire inguvu mu gikorwa cyo gushigikira urwaruka no kugwereka inzira nziza. Muriko murabiraba runo rugendo rw'ubutumwa mubona rugiye kungura iki umuhari wa Kiro mu Burundi canke n'indi mihari mwagiye muserukira, kuko turumvise yuko ngaha mu Burundi kumbere dushobora kuba twaserukiwe niyo mihari ibiri gusa. Ubutumwa muje muzanye nubuhe ku buryo tuvuga tuti ni icamwa kizoba kivuye muri no rugendo rudasanzwe rw'ubutumwa? Twisunze intumbero n'ihangiro twaraye twihaye tugiye gushira mu ngiro mu myaka 3 iza kuri urwo rwego rukuru mpuzamakungu, tuzogerageza duhereye mu rwaruka tujejwe kubigisha no gusabikanya ingene bobaho neza. Mvuze kubaho neza ni mu ntambwe nyinshi, hariho kubaho neza mu mutwe, mu vyiyumviro, kubaho neza ku mubiri, kubaho neza mu byo gusenga, no kubaho neza mu bice byose bigize umubiri. Hanyuma tuzogerageza dufashanye n'abarongoye iyindi mihari, kuko hariho urwego ruduhuza rwo mu nama nkuru y'abepiskopi, kugira tuzoronka akanya ko kubasabikaniriza ibyo twakuyemwo, hanyuma nabo nyene tugerageze guhimiriza urwaruka rwacu, turabe yuko guhindura ingendo rugatera ruja imbere. Ikindi kintu novuga twungutse muri urwo rugendo, nk'uko nababwiye twari tumaze igihe tutitaba ayo manama, twarashoboye kuronka akaryo ko gusigura neza impamvu tutagiye turitaba amanama nk'ayo, kandi baradutahuye. Baravuga yuko ikibazo cacu bagiye kuciga, hanyuma bazoduha inyishu kandi nziza mu minsi iza. Ica kabiri twarungutsemwo abagenzi. Ubwo rwego rukuru mpuzamakungu rwitwa FEMICAP nababwiye imihari mikuru irimwo, burya niyitwa ndabahaye nk'akarorero myinshi n'iy'abakiro. Hariho Kiro y'u Burundi, hariho Kiro yo muri Afrika y'Epfo, hariho Kiro yo muri Congo, hariho Kiro yo muri Ghana, hariho Kiro yo muri Sierra Leone, aho ni ku rwego rwa Afrika. Hakabaho Kiro iri ku rwego rwa Buraya, aho hari iyo bita Kiro Flandre iri mu gice c'abavuga igifarama, n'umuhari bita Patro uri mu gice c'abavuga igifaransa. Nkibutsa yuko uwo muhari witwa Patro ari wo twebwe Kiro muri kahise k'umuhari wamutse. Twarahejeje rero turaganira n'abo bakiro batandukanye, nibagiwe kubabwira hari iyindi mihari nko muri hariya muri Amerika y'Epfo bita Amerika Latine, hakabaho hariyo za Kiro yo iri muri Chili, hariho Kiro iri no mu bindi bihugu, hariho n'uwundi muhari witwa JIPAC, mugabo ni nka Kiro. Uretse rero nuko no muri Aziya naho nyene twahuriyeyo n'abandi bakiro bafite ibyivugo nk'ibya Kiro, bakora bagasenga bagakina. Mugabo ico nabonye cane cane barateye imbere kudusumbya mu bintu byo kwankadira abana mu kubategurira inkino n'ibiki. Ikindi novuga twungukiye muri urwo rugendo nuko tugiye kuzohora tuvugana. Twaranarose n'ubutumire bw'ihwaniro rikuru ry'abanyamuhari wo muri Kiro ya Flandre yo mu Bubirigi, rizoba mu mwaka uza. Baratwemereye ko bazoduha ubutumire kumbure Kiro y'u Burundi nayo izoserukirwa muri iryo hwaniro. Bahora baritunganya ku gihe c'indwi imwe canke indwi zibiri, nka bijya tugira bya Kando Travail wacu,
aho baheruka bari barose abanyamuhari babo bitavye bagera ku 5,500. Ivyo rero turi kumwe n'indongozi z'umuhari ngaha, baca bumva nabo iyo twatunganije ibikorwa igitigiri duhora turonka, kandi abantu nabo bikorako nabo nyene. Twarahigiye rero ibitari bike, turabona urwo rwaruka ngene ruciye ubwenge, ngene ruteye imbere. Twibaza ko tuzoguma tuvugana nk'uko twabisezeranye, noneho mu minsi izoza tuzohave turonka abaza gukabura abanyamuhari bacu. Murakoze cyane. Nakahe kajambo mwosozerako mubwira bano bakiro basidukanye n'iyonka kuza kubasanganira kuno munsi murangije runo rugendo rw'ubutumwa? Murakoze. Akajambo nobwira ababene wacu ubwa mbere no kubakengurukira vy'imvamutima kuko bangumije mu gisabisho. Twaragiye turavugana cyane kandi inguvu zo kugenda ndazikura iwabo. Ibyo nashoboye kuvuga nabivuze nisunze ubumwe turimo. Nobamenyesha yuko hariho igice cy'umunsi wa nyuma baratanze akanya abantu bose baravuga ico bovuga kuri kiro y'i Burundi. Nararose ubutumwa bwinshi buntera intege kandi butera intege kiro y'i Burundi, bavuga ko baheruka kubona umuntu abaserukira kera, kandi bashima intererano twagiye turashikiriza ku vyigwa twagiye turaronka canke twagiye turatanga. Rero ntituri inyuma gusa, nuko twahora dukora karadoga tutazi ibibera hirya no hino. Ubu rero nitwabivugana tukaronka akanya ko kubivugana n'indongozi zabo, tuzokwivyukiranya kandi tuzoshika ku ntambwe iboneka. Kiro n'umuhari ukomeye ku isi, bene wacu b'abakiro muryumeko, mubibwire abana banyu, ahubwo mubahamagarire bose hari yaje mu Bubiligi n'aho hantu muri za Aziya, za Hayiti na hehe. Niwo muhari wa mbere ukomeye mbere muri cyane. Turabakengurukiye.